urabona ko Libert yo waho dafise umupfakazi canke umupfakazi yo waho dafise Libert byokunda bo baho mugabo ntibobaho kurya babaye oya kubera iki rero kubera iki oya umviriza benisho ibintu ntubishiremwe insinga bishiremwe imiyaga uravyumva namba uno munsi Libert afise ikintu aterera Fanny Libert akoresha ubwenge bwiwiwe rero hashobora kuza n'uyundi mugana ntazanye burya bwenge bwa Libert urumva nyene ico Libert afasha Fanny nikijyanye ne kandi yogifashwa na Libert nyene rero nikindi kintu Fanny afasha Libert nta wundi Fanny yoza ameze nka Fanny nyene no mu mutwe kujya nyene twarabonye abandi baragiye mu Rwanda bo barajanye na muco baragiye mu Rwanda canke na trois fayo yaragiye mu Rwanda nk'abandi bakinyi twabonye bakinyi benshi bari bagiye mu Rwanda cyo tuvuga ba Beri na ba Ornera hariya mwemwe bo gute muri trois fa bimeze gute abagiye yo nyene babonye kakabanga nyene ko muri trois fa ntibapfu nakavuze canke mutinya si iyo hari ya Fanny acha birukana uheruka rumva ngo aheruka kwirukana benshi sha. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media, channel focus for this industry ya Buja Flavor. Cheki nyamakuru cy'abakibazanira bishamvuga muri industry ya Buja Flavor. Nkuko tuba tubikora reka tuze dukengurikira Imana, hama dusura dukengurikira mbwa kunzi wa Step Media 257 wherever you are. Turakunda cyane kandi big up sana kuri support wa mutwereka. Kuri mikoro kumwe na Benny Bende Commerce Professional. Ndi kumwe n'umukinyi wa Mareresi. Umukinyi abikora neza cyane ariko kimbabaza nuko ni turamubona like nkawe ariko tumuzi nko mu mafilme muri filme igiye itandukanye kandi abantu bakisenze ngo bayikunda cyane ni filme yibise umupfakazi ariko kurundi ruhande twatwifuza yuko tubabona mu bwinshi kuko Fanny ejo arashobora kugira ikibazo ariko tukaba twifuza ko bamuco guma babandanye sibyo none ga muco none nivyo yesha kuza Steve njya kuri 5 twarazi bwa mbere ariko turasuye gaturi yagi wandi bundi yes tuyage nawe muco agire aduhe umwanya munini cyane atari muto gose ariko muto tuko twavyita ko tumusanze mu bikorwa vyiwe mu kindi kibanza dasanzwe amenyerewemo cyane ariko araza kutubwira yes byinshi cyane bisanzwe bimuranga mu bakinyi mu mafilme yiwe na cyane cyane no mu mahoro kunze kumuhana cyane mu mupfakazi reka tumu umwanya abaramutse muco hama cyo dutangura n'ikiganiro nyaco muco bite ni sawa meze neza biraza neza nawe amakuru y'imisi ugamuco hewe ni meza uko bien safi sana twaburanye wallahi yubatse nyene wigize gazera Mungu vraiment sasa jeranze ko muco yagiye muri Serbie butse bacaye dukuri kwibalance ko wacomotse Feti Serbie haravumye wallahi nzozi nyuma yawe ubusha tuzogenda sike ubwaje jesha Serbie bujyanye naje ndifuza kuja ariko ingorane sasa inzira menga ntihayibwirana oya barayivuga uzobaza nze mbaze ubugasi nibaze bavuga ko ari uzoperereza nze pereza bizagira neza cyane gira muco wewe ngerazo nabifashamo Acha twenga muco biterero muco bisawa meze neza biraza neza amakuru y'imisi sha meza cyane sha ni umusi yaho wacu kandi asanzwe ari umukunzi wa Step Media hari umusi wakunzi wa Step Media none muco ndabaramukije cyane mwese meze neza je ni bon munyakire tuyage mwe murabaho kabisa afu rero mane umupfakazi mbwa mutuzanira bishasha vyonyene hewe ni ibintu bitamenyerewe akari nyuma karahinda bebe ujya mwere mwagiye mu Rwanda oya nimwize mujabuka ari abagiye uzogenda apana no mu Rwanda gusa ngira mwe mwagiye muri Zambia ngira mwe muzaja muri Serbia Mogadisho dakese muzokira muri action z'amasasa Nigeria hose uzogenda yes muco ni kibazo ncarifuza kubaza ati mbega bigenda gute ukubona barukora kwakira gute nta numwe akurahera muco ariko tuko turabona umusaruro utari muto cyane kuri wewe biko bigenda gute muco hewe ibintu biko bigenda neza ariko ico bivako cose ni Imana ico bivako cose ni Imana si wewe ubikora oya nta nagato canke se abantu babikora nta numwe ni Imana gusa kubera Imana kabisa afu kubera Imana kuri kino utabura ko ari kubera Imana kuko nzi vyose ari ibikora ikivi kubikomeza ko ari ikigamuco kimeza ko ari Imana ibikora nica hari ibintu bimwe bidakorwa n'Imana oya nta kintu none ko bavuga ngo kenshi ngo iyo umuntu yagiye like dukoresha muri imvugo yagiye gusambana akaboneka umwana ngo ni Imana iba yabikoze burya ni Imana iba yamutumye gusambana
entre parenthèses ngo ni Imana yabikoze batagize na mariage ari umuhabara sha dukuri kw'Imana aho niho Imana nyene byayo bisigiye bimenyerwa ngo ni Imana yabikoze ubundi yabikoze no si muremba ubundi nawe bamwiciye umuryango wiwe wose hamujya muntu yishe umuryango wiwe wose ahuye n'isanganya baramugonze ngo Imana irabikoze ngo ntuva ngaho utabirishe ngo ivyo ni Imana ibikoze ni Imana ituma kwica abantu kwe burya hirira twihweze kavuga ati mwe namwe kwera ibintu byanje nabona birabacabasoba kabisa ariko gusa ico natahuye nuko ibintu vyose bibaye mu ivyiza ibintu vyose ari mu ivyiza niho dukwiye kuvuga ko ari Imana yabikoze burya sinibaza ko Imana ikora ibibi hariho nibibi bibanyane byose ari Imana ibireke bibona mugari ibintu bimwe bimwe twe dukora Imana itakunze kandi tukavuga ngo ni Imana yabikoze kandi atariyo haba hariho umuntu aba agomba kwigira mu ico kintu nyene none nk'ubu unye muhagaririze gukora umupfakazi abantu tukabidogera muce mutubwira ngo ni Imana yabikoze ngo ni Imana yabikoze ngo tugomba ngo dukore ibindi ngo ni Imana yabikoze kandi byafasha abantu niyituvyura hama tukiyumvira gasanga bigenza uko ari ikintu tudakoze kubera ide kanaka twungutse gukora iki canke kiriya gasanga umupfakazi ntuhabaye none hari ukwiyumvira kutava ku Mana oya vyose biva ku Mana kweli gusa je ico natahuye nuko ivyiza byose biva ku Mana ico namaze kugitahura neza rero ni bibi kuko mu biganza vy'Imana ntidukwiye kwakira ivyiza gusa oya uribuka n'igihe yobu yagwara yangwara iwe yibihute hewe n'umugore n'ukuri kw'Imana ngo tukiyo Mana yawe bwari ubugombe bw'Imana ubugombe bw'Imana shetani nawe ati asha gituke gusa Imana ndamwereke ariko barayamvuze n'ubutumwa Gese bakunze step media kuri 5 aho karagaciyemwo ariko reka twinjire mu kiganiro nyaco ariko iyo navuze mu ntango muco ndagukundira kurakina movie birandyohera cyane natwese bakunzi b'umupfakazi biraturyohera natwese bakunzi ba film ndundi biranatujyohera cyane ariko kuri ndi ruhande muco ntituramubona we agaragare bwiwe nka muco kujya tumubona muco mu mupfakazi ariko nturabona muco agaragara bwiwe ngaragara ubwanje ubwawe like nka muco ku ruhande ku giti ciwe mu gikorwa canje bwiwe ego bwite kuri YouTube ya muco ivyo biri mu nzira biza mwe n'umurindire kakabanga nyene ko muri tuwafa ntibapfu nakavuze canke mutinya si iwari ya Fanny aca birukana uheruka numva ngo aheruka kwirukana benshi sha abantu bavuye muri tuwafa ni benshi ntavyonze wewe nyene yabirukanye ga muco canke nibo bikuyemo ntavyonze ivyo bintu ntavyutse tuzomubaza je nzomubaza bigano gikurikira nivyo nagiye kumenya mu nyuma tuvanye ariko nzobimubaza naco ngira tuzomenya byinshi kuri ivyo kuko bujyanye matwa nsubira nuko Fanny n'umukozi mwiza kandi abashaka ngo akorane n'abantu bameze neza kandi bavyumva kumwe ico kimwe na LIBERT iyo mutanguye kuzana ivyo adatahura canke ivyo mutumvikana abona ko byozana icuka kitari ciza muri movies yabo canke y'abarundi acagerageza gukrea distance ndivyo gamuco sibo gusa nabo baba babikora nkuko sibo gusa burya ntimushobora gukorana n'umuntu mutiyumva namwe canke mudahuza oya nigikunda nibikunda vraiment ucugerageza kugira bwabo kugira nimugene mutukanye ufuma basi umwubaha mu vyiwe hariya muzofuma muhurira mu bindi ubwo ni intwari hamwe baba bavanye nabo bantu kubera ingorane kandi bibaza bitarambuka habona Mubawe niyo mpamvu navuye mu mupfakazi ntabagumya bangaga muri tuwafa mubawe lakini ni vyiza ko muri abakozi biranatujyohera biranadushimisha ariko kuri ndi ruhande tukavuga bati vyari binakwiye cyane ko namwe bwe basi twabona mu bindi bihugu canke mukagenda gukorera cyane cyane bitandukanye ntaje mwari musanzwe muriga muco sinzi ko mu vyumba mu mupfakazi canke muri tuwafa navyo ariko sose ntivyobera rimwe rero ariko tuzi turakora hari byo turakora n'icyo twakoze munsi ya heza ya rero uribuka ko mu mupfakazi zakorewe mu Rwanda ego zambere ego tuvuga muri uno mwaka bitabujije rero yuko gukorerwayo zakorerwa za Tanzania icyo nicyo nari nkeneye kumva kuko ara mukunzi w'umupfakazi umukunzi wa Truafa mana yanje ngira amaraso yiwe yanditse mu Truafa urumva nkiya group sange yiwe ni Truafa ivyo nibaza ubwo kwa bw'amaraso afise ni Fanny Lavine na Muco na bari beri hariya lakini abandi urumva yambwiye ati Beni je burya ndakunda Fanny gose ndakunda Muco ndakunda LIBERT
ariko ndifuza kubabona ku indi step barabitwemerera ma interview gendo bakoresha ariko ndabifuza cyane kubabona ahandi hantu hari high avuga ati reka ko muri nzobibaza umwe muri bo kugira ngo batubwire baduhe umuco neza nka muco ari zine nk'umuntu aduhe umuco umuntu yindeze ko twabyiyumviriye rero kubona utaragira ahantu ashaka ashaka cyane n'abandi bashaka kutubona gacu kubera ingorane z'ibyo ni kugenda bitebuke kabisa ore hama nyana gashaka na cyane cyane kama ari hasi twese twifuza ko twogera kure cyane tufike haye bado yes kurundi ruhande muco ngaca nibaza ati mbega numuntu abimbajije navyo nyene ati twarabonye abandi baragiye mu Rwanda bo barajanye na muco baragiye mu Rwanda canke na Twafa yo yaragiye mu Rwanda nk'abandi bakinyi twabonye bakinyi benshi baragiye mu Rwanda cyo tuvuga ba Beri na ba Ornera hariya mwemwe bo gute muri Twafa bimeze gute abagiyeyo nyene babonye tuzogenda tugire rimwe ariko kurundi ruhande je nkavuga ati nabo baba bagiye muri bwa rukundo nyene rwo guteza imbere filme ndundi kandi bijyana twebwe biratugirira umumaro muri Twafa birabafitiye novuga murabifitiye novuga birabazanira umusaruro namwebwe urashobora kuza uno musi ushobora kuba utahari ukaba uri kuri bajyanye mugabo twebwe ugasanga umusaruro kawe batabizi natwe mutabizi ariko vyaciye ngo vyakunze ndacare cyane tuje mu mufakazi ni filime iri kurakundwa cyane muco kuvyo abantu batari bitega mbega bibaza ko biva ko kiga muco biguma biza bishasha ama surprise Benisha ndakubwira impamvu nakubwiye byose nta buhinga burebure by'abandi bose yuko nejo agafenti ego byo birashoboka uno musi rero tuko turabona umufakazi iri hejuru ariko biriko birasa no kumenga biriko biribagiranwa yuko umufakazi yokoroka nkuko abantu dusazo tubimenyere nga mu Burundi atwa abarundi tutamenyego burya umurundi arakuraba ukaguma umuhereza ibiharagara ate ndavuga ati shaka igitoki waba yiyumvira nkuko twatogera igihe ija hasi sivyo gusa yuko nkuwo bari karayikora aravuga ati nshobora kuja hasi banye na strategy ariko nakoresha ingari kanakoresha ubwo n'abandi bariko barazikora bitanze bashizemo ubuhinga bwose kabisa nyine nakubwira ibintu byose n'Imana ngo akaryo cyane ibintu nyene Imana igutiza ari ibintu Imana igutiza n'akaryo novuga niko umushasheze kubitubwira uno musi ni muco ejoza bari ubundi niko sheze kutubwira muco niko bimeze ariko ari ibintu bavuga ngo byamaho ibihe byose bidapfa ati rero umufakazi azogerega hari ibisi zindi cyane ihere nyene imeze kunyene kuko ibihe byose abatwasumiramo nuko mumaze kubona kwikundwa n'abantu mudashaka ko umuntu ayihagarika kuko muratinya kwiteza abantu umva nizohera umva nibihe byose hazogera yihera cyangwa izohera Yesu agarutse cyangwa mupfuye mana yaje tuvyizere yuko abantu bazo kuma bayakira neza cyane muco kuko ni filme kwituzana ama surprise menshi ndiko turabona agiye atandukanye taradusanzwe kumenyereye ngaho laki tuvyizere yuko muzo kuma munyitangira abantu kandi bizogenda neza cyane siko none Kisi wakuza step media kuri gatanu indwi ni muco rero natubwira ati Beni jewe vraiment ndaryoherwa ndi mu mufakazi nkuko yama bitubwira ariko tukivuza kumenya ati mbega ryari tuzomubona muco rero nka profile yiwe nka muco ni vuba cyane sinzi umunsi canke isaha ariko sikera ndabishojwe n'Imana abo rero mba ni imbere twinjira indahari ego ni vuba kandi sikera kandi si hafi ariko byose uzobuzwa n'Imana bivanye na gahunda y'Imana yaguteguriye ko bizokunda neza eko sawa ariko kurundi ruhande bakavuga ati ngo Fanny ntazomwemerera bakavuga ngo Fanny ntazonyemerera muco ngo muco kazogira guyiwe ngo kazoba gahetse
Petetre uwo muntu abivuze ashobora kuba barabivuganye na Fanny sinzi namba barabivuganye rero mba n'iyindi ntambara nzogwana nayo mugabo batabivuganye sinzi ariko kubwa urabona ko bizova bicamwo muco niyagira ivyiwe akamusigura ico nzi coco ikintu ca mbere co muhimbara nuko nokora nanje uko ukora nawe ubwawe nkuko wabivuze nyene nkagira profile yanje ya kuko rega nawe urera umwana adakura ntugire ngo umuntu arera umwana adakura ntibimugwa neza oya umva urera umwana adakura kandi ubona ukureka inzira umwana cyangwa ntayicemwe birakubabaza birakubabaza jero kuba mvuze nkuko nuko ndamuzi twamana ndamuzi ariko umuntu nawe yavuze ko ashobora kutavyemera sinzi ico bayatse ubivanye no kusanzwe umuzi wo kuvuga ati je ndizera yuko azovyakira neza cyane kandi Yes, kurumva ko ari vyiza cyane kandi akubwira ati iyo ufashije umuntu kugira ngo umuteze imbere ukabona ko biragenda neza aba ari iteka kuri wewe muco ateka cyane yego vraiment ariko kurundi ruhande abantu bakavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko umuntu ntabakwiye kumva ibyo abantu bavuga vyahe umwe wose kwivyara yararota avuka avyuka bivuga avyuka bivuga kweli sinzi twese urwabaye abavugisha turavuga ati amen amen haleluya Geisha kuza step meter kuza umufakazi ivisi twabaza muco ariko kurundi ruhande twaba twifuza ati mbega umufakazi wo muri Misiri imbere mbega wibaza yuko ivyo bimeze gute azo ari filme imeze gute mbega bitandukanye n'igihugu ni za surprise nyene tuzoguma turonka muco izo bimeze neza kurenga uno munsi mugabo hajya narayibonye filme aho umuntu wese yakira neza canke nabi ça dépend na situation abarimo kuko je ntakubeshe muco je hajya saison 3 iheze ngabati jengira nda ibindi fani azozana hewe narabaye desibu kwibaraga oya tu hewe parakia sidari be aragia kuvyonga kare kuko la fois passée nuvuga yari iheze twabonye mwese imero baza kuvyonga kare ibi sasa tuliona sasa libera aragia kutoba ariko akiramu abantu benshi ngo bariko barayiheba ngo kubera ivyo bashaka urumva sivyo yuko biraba so ntubeshe naje hari igihe tuja gukina abona bazanye utuntu nkavuga ati banduko ash mwubahwe vraiment nama ndababwira ati muriyumvira mukinjira nibwinaho mu vyiyumviro Yes, ariko kurundi ruhande je niyeza yuko muri kumwe nabo canke nabo nyene ari kumwe bari kumwe bose biba vyoroshe cyane ko baguma bazana ibintu bimeze neza cyane kuko hajya kugati umutwe umwe ntiwigira inama imitwe 5-3 uyu mutwe umwe muri rusange ikintu wifasha ni kimwe gusa gusara nta nikindi ubuze mwe mwaje gusara gusa ibintu bizimana cyonga muri weje oya nta nakimwe ukunda ariko ni bon nonega muco usanzwe urikura turabira urabona ko Libert yo aho dafise umufakazi canke umufakazi yo aho dafise Libert yo kunda bobaho mugabo ntibobaho kurya babaye oya kubera iki rero kubera iki oya umviriza benisho ibintu ntubishiremwe insinga bishiremwe imiyaga uravyumva namba uno munsi Libert afise ikintu aterera Fanny Libert akoresha ubwenge bwiwiwe rero hashobora kuza n'uyundi muganta tuzanye burya bwenge bwa Libert urumva nyene ico Libert afasha Fanny nikijyanye ne kandi yogifashwa na Libert nyene rero nikindi kintu Fanny afasha Libert nta wundi Fanny yoza ameze nka Fanny nyene no mu mutwe kujya nyene ico Fanny afasha Libert nikijyanye ne kukagifashwa na Fanny nyene sinovuga rero ngo ntiwongo ngumwe ngo ntiyobaho ngo adafise uyundi ngo adafashanya n'uyundi no bobaho mugabo ntibobaho kujya babayeho abandi bakavuga ngo hajya ngo Fanny ngo ageze ngo azashimira Libert ivyo nabigera umukinyi w'amareresi ahajya ahantu hageze najara ashobora kuba yonshimira bivanye n'ico uwo muntu abafatiyeko nico abayisunze ni bimwe nakubwiye urumva naje hari ahantu yonshimira akavuga ati muco kwiki vraiment ndagushimira uravyumva canke agashimira na Berize uwundi wese akavuga ati ndagushimira kwiki kintu nyene hama ngo wajyanye ngo mu mufakazi mufise urukundo rurerure cyane niyo mpamvu muba mutera imbere na niyo mpamvu niyo mugize n'ababagwanye bavyorosheje niko mugatsinda
si twe dutsinda siwe mutsinda atsinda imana yonyine aho rero mana abajamara tuko bamaze kugira SDK bamaze kuba like ndovuga nk'umugambwe mutsi umuntu abaye mwasi w'umupfakazi n'abamara baca bamwanga oya canke nivyo musigaye mukoresha niyo mana yanyu bumva cane iyo mana itandukanye n'iy'abandi iyo mana yacu ndakubwire babagiriza n'uburuzi ya erega burya nta murozi wa mbere nk'umuntu arogera mu mana aha urazi bombe rivuye ku mana aha reka gufinata rirya ryatewe n'umwana w'umuntu rirashobora no kwanka bakagitera ntigiturike ngabe igisasu kivuye ku mana kirakwica tu muri rusange n'iki wabwira nk'abakunzi b'umupfakazi kugira ngo uriya rukundo bafitiye umupfakazi kuko turumva yuko umupfakazi yamaze kuba brand nini cyane ku buryo n'umuntu yumvise umupfakazi akabura ikintu gikomeye cyane avuga ati rya filime vraiment ikoze mu buhinga bwinshi bitandukanye nubwo bantu zose tumenyere ngaha no mu Rwanda tuko turabona yuko bariko baraza tubakwega biciye muri umupfakazi ni iki mwobwira abantu kugira ngo urwo rukundo ruzokwameho baze ko bayikunda abakunzi b'umupfakazi bakomeze badukunda kuko nibo baduha ingufu kuko hajya utamba wirorera haragera igihe ukumva urambiwe mugabo bakomeze badukunda kandi badusengere kandi banaduhanura umurengwe ntutwice hari umuntu agukunda akakwereka umenga ibintu byose birera kandi ata muntu yigera bayera baduhanure badusengere badukunde nta kindi yes nivyo vyiza cyane babahanure babasengere byose bigende neza cyane ariko kurundi ruhande cyane nifuza kubaza ikibazo muco bakavuga bati ngo fani burya ngo agoye ibana ngo mushoboranye gute ngo fani n'umuntu yikunda cyane nta muntu n'umwe agoye kubana ahubwo banza wibaze ati wubana gute wewe Benisho numbwira ngo nakugoye kubana banza wibaze wewe ubana gute yego sha nta numwe adashoboka cyane twese turashoboka ahubwo bivana n'ukuntu mushobokana kuko nshobora kuba ntashoboka ukaza udashoboka kundusha ngo fana rikunda cyane ngo ntabamufashije kenshi nakunze no kubibuka ntawiyanga ubundi niyo wamufasha ntakwibuke none wowe ufasha umuntu ugira kwibuke korera imana nawe imana izogufasha ubundi je nayibonye nanje nama ndabiraba umuntu kesha gufashije nyene nika kumwibuka canke ukagira iki gusa wewe fasha umuntu utiteze inyungu nimwe umukurako kuko je namba wewe umfashishije 10,000 mwo mwanya ntazomfise peut-être ko nzomara n'igihe ntafise nanje izo 10,000 ngufashisha izera imana aho uzogufashisha arenzayo kabisa ni wakorera umuntu niko duhemba ugakora ukorera imana zoguhemba yes nani byo biba bituma kenshi abantu bidogera abandi ati ujyanye wapi ati none ko mwidogera nkace nibaza ati nuko widoga ujya we nta makosa ufise byakoraniye gute kubana nawe kandi nawe we ufise ibyo ubundi ufise ikibazo nje nka kwidogera ko wewe nkidogera sikeye abo cyaje mbanera ugati mwidogera sikeye mofoti mbashaka ica kwanza nje kumukuvugako canke kumwidogera iwawe kugira umfashike canke jeho naje kubera iki umuntu afise ingorane ya mbere ga ni jewe jewe ushobora kuba usanga wa muntu yabigize nibanga je nkaba ndabishize ku karubanda nukuri kwimana ukabika ku mutima yakaba kakantu kizi ahubwo ndamusengera ati mana mpindurira na kamera uko vraiment Siba biba gutyo muco je nibaza yuko tabujyane baburimwo ariko ubu imana ishimwe niko bigenda neza cyane nta nduru doretse kumva ishobora usivye ko atayihari ishobora no kubayo ntimuyimenye ntibimenye yo bihari ariko nitubimenye oya nakubwiye tusivye ko atayihari irashobora no kubayo ntimubimenye kuko hari abantu hamiki uruntu kakuma karimo indani wabana n'umuntu kwezi kumwe 2 3 4 5 atakintu mupfuye oya ntibikunda ibintu byose rero nibanga no kubahana cyane Geyso kunza step inja kabiri 5 indwi twabaza byinshi muco ariko ntaco ni ikintu gusa umuntu yakwifuza kwimenya ati mbega nkaje nka Beni nifuza kuza gukina filime Mupfakazi uko ni benshi cyane fani yifuza gushiramwo ni igiki muco barakoze kugira ngo fana mwizere amuye opportunité yo gukina muri Umupfakazi ko turatse ko ni benshi cyane bamwe bayimusaba hari na benshi banamwandikira bikanamugora kwishura mico byoroshe gute yaronse ibyo bakwiye gute jewe ni ibintu nsiga bwenge byari niho namye ndavyiyumvira kubera ntubeshe vraiment fani bamurondera ari benshi ngo bakinane nakijya gihe twamurondera kandi turi benshi
rero ico mvuga ati ibintu vyose hajya warabisengeye Imana niyo ibikora. Fanny anyemerera ko dukinana jewe ntiyaranzi ntiyari bwanambone ntiyanansavye ngo tubanze tubonane ngo andawe ngo anyige ngo canke iki twahuye dukinana tumenyanira ku kivi kabisa ya urumva rero ni wabona umurondeye bikanka ushobora kuzokorera n'ahandi ugasanga Imana igusimbishije ngaho urumva canke ukazobona na warondeye n'undi muntu atanazi none wamubona agira arondera abantu ngo baze bakinana kandi haro nabo bariko bamurondera ikintu cyose rero no mu mwanya waco igihe cacu Tibaza yuko n'Imana irimwo like kugira ngo mwumvikane Imana imucemwo igatereka ndonde rujya bangapure bajya abandi bose bose kuvuga ko bajya abandi badashoboye ariko Imana yaramuciyemo gati reka dutore naka yanyemeye ataranambona twahuye jewe ngiye gukina niho no kubona visage yanje ngo hajya ngo aranje ngo arafise ibyo bafana shabe ni bajya ngo muco ngo no mu miryango ko bafanye oya nta n'ubundi muntu wo mu muryango iwacu azi jewe nyene Asha anzi je nyene kandi nukuri kw'Imana Benishu nkaba no beshera ngaha oya kandi naje namubonye amaso mu yandi wa musi nyene tuja gukorana Singira ko rero characteristic zibiri like za Fanny muco akunze kuvuga ati iyo nibutse ibi bintu kuri Fanny numva yuko vraiment akwiye gutera imbere kandi biramukwiriye na byafise novuga ko bimukwiriye ni nk'ibihe muco Critere yo bafise critere voilà Fanny arakundana vraiment afise urukundo je nakubwiye ushobora kurugayirwa kweretse bivanye n'ubwo wamushaka ko uravyumva la plupart benshi ni baruvuga uko bavuga ko afise urukundo sinzi biravana wewe ndashobora kuza Benishu tukazanana na CK bivanye n'ikintu tukuronderako je nkagenda nshima CK akagenda gaya niko bimeze rega nta muntu abera mwiza bose oya kandi singomba ko tubabera beza sinangombwa ntibabiri nangombwa minsi yose kuko abantu nyana azi ntitunyugwa kandi ikindi kintu naco arafise n'umuntu yiyumvira ku wundi ushobora kuba ufise ko wabibonye nanje ndafise impamvu ndabivuze ariyumvira ku wundi kandi ntiyishima ariyumvira ku wundi bisigura ikibazo ca mugenzi we n'iciwe yego vraiment aracikorera araba mu kibanza c'ubundi ashobora kutacikorera uko ushaka mugabo aracikorera ariko presence yiwe ikaboneka ikabaho muco nashobora kugira ikibazo umufakaza hari hajya tubivuga gucyo usivye ko ataco ndagira niyo nokigira no kimubwira ashobora kutamfashisha ibintu biboneka nkuko mugari karasenga akabwira Imana mana ndabira muco ashobora ko batafashisha mu bintu bibegeze oya ndakubwiye urumva umuntu yavuze atabigira uko nimwe nakubwiye hajya webe nishashobora kumbwira ati muco nonese amahera si yayoboye uravyumva nkakubwira Benishu je vraiment mfise ikibazo kiniki ca 50000 ukambwira ntayo mfise Benishu burya kumbwira udafise 50000 ugira no upfa kuvyemera biragoye kuvyemera mugabo wewe mu mutimi wawe urabizi nyene ko atayufise ugaca ugenda ugeze haje imbere ugaparika ati mugamana kweri nubwo ntafise ndabira muco iryo sengesho ryawe ukabona Imana rirayihagurukije nkacamura n'undi muntu hajya ukabona biraciye Yesu akuzo step nya kuri 5-7 tugatahura ati kubera umuntu kenshi bamuvuga gutandukanye ariko ugasanga kujya bamuvuga siko ameze ugasanga kubera byemfite ikibazo na muco ngacengena namuvuga nabi ariko kuri ndi ruhande siko umuntu abameze sivyo none ga muco nagerageje kugira ngo tumenye ukuri mbega babana n'umufakazi bo bimeze gute bimeze fresh kuko urabona yuko namuco kugira ati je kubwanje mbona ari sawa cyane niyo ngize ikibazo mugenzanje ndabizi neza no musina ntarakigira ariko nisir neza yuko yogira icafashije kuko sanzwe ndamuzi yes na nivyo tuba dukeneye kubona muco si bibi gusa tuba tugiye kuvuga hapo tugiye kuvuga n'ivyiza by'umuntu aba yarakora ako kantu uvuze ni keza urumva kubera iki mushobora kubana n'umuntu hari nandi hantu nakivuze mukabana imyaka 3-4 mugendana abantu babibona ari bon for example mwe na CK urabona igihe je ndabazi muri kumwe uravyumva ndabazi muri kumwe muga mukazopfa ikintu iki uravyumva by example je nkabaha tugakorana neza havuga ati jere ko Imana ampezagiye akanda bahe 10 muca hajya mugira kantu ugacumunya ugaca uyajya wenyene ico kintu mukazogipfa uravyumva kikibagira vya bihe vyose uravyibuka hahandi kereke par vyose ikibi iki kimwe rero ava yuko uzoza kumbwira umuntu nawe uranze umbwire n'ivyiza vyiwe basi twumva muco nakwambia hivi uze kumbwira ivyiwe bibi banze umbwira n'ivyiwe vyiza kuko namba we mwaragendanye iyo deza
ari umuntu mubi ahubwo umuntu mubi wa mbere ni wewe kabisa yes muco turagushimira cyane muco nanje ndagushimiye cyane nagana bivuga mu congereza itakiracika sha nyene nabavuge ngo thank you very much CK no kumara nitegura kuja hari ahantu uravyumva ngira bavuga igifaransa oya peut-être ko ashaka kubavuga igifaransa umuntu wese uzi ko uri muri Oman Saudiya wubawe ati bavuga mashallah sha urakoze cyane nenda ukumbuye numvume nga ntitwoheza niyo mpamvu gahunda zimwe abonye nazirase navuga ati tuzi yuko abakozi b'umufakazi babakunda cyane kandi bari inyuma yanyu kandi twizera neza yuko mutazo kwigira mu bahimukira muco kizombabaza nuko mu bahimukira usivye ko ibindi byose tubishobora ico guhemuka vyaranse sema amen haleluya muco ndagushimira rero kandi nanje ndagushimiye cyane kunyiyumvirako ndashimye muri rusange Yesi kaja mugatu kubakunzi b'umufakazi bakunzi b'amareresi abakunzi b'amareresi mukomeze mudukunde twese ntimukunde naka canke naka kuko tutari kumwe nta namwe twoshika abakunzi b'umufakazi namwe natwe turabakunda mukomeze kugira subscribe na comment na share na like kuri Fanny Lavine official mugende no kuri Step Media mubikore nkuko nyene muce mugaruka kuri Facebook ya Rich Muco mugire subscribe n'intererano nyinshi twibere benshi igikorwa kizoze gishikira abantu benshi murakoze professional musore banyagerageza gufata image neza cyane na sometimes bigashika akancu umutwe ariko ni bon vyose ababigize nyene cyumva bayarusha rakene trepied bashi CK anataka trepied nkagenda zo yibaguri